Murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bishika kuri 4 woshobora kumenya ibyo bintu bigakemurana na ntiwipurusa ibibazo ufite mu buzima bwawe. Ariko mbere yuko dutangura reka mbanze nkwibarize kino kibazo kimwe gusa. Mbega baba barigeze kuronka amafaranga menshi kurusha wari usanzwe uronka, ariko ugasanga nyuma y'imisi mikeya gusa ugasanga amafaranga yose warose ugasanga yaheze, canke barigeze wibaza igituma hari abantu binjiza amafaranga make ariko ugasanga abo bantu bashoboye gutera imbere, mu gihe abandi binjiza amafaranga menshi ariko bakaguma mu bibazo vyerekeranye n'amafaranga. Uyu munsi rero nuko ngomba nkubwira ibintu bine gusa, ibintu bine vyoroshe cane ariko abantu benshi birengagiza. Ibyo bintu nuko iyo bimenye bishobora gutandukanya umuntu ahora mu ngorane z'amafaranga n'ugenda aratera imbere buhoro buhoro. Ico gutangaza nuko ikintu kimwe gusa muri ibi bintu gishobora guhindura ubuzima bwawe ukatangira kubona amafaranga kuva uyu munsi.